Abigeme iyo bavyaye batarubaka na cane cane iyo bakiri bato barahura n'ingorane zo gukumirwa mu kibano, izo kwirukanwa mu mashure n'izindi. Akimana Don Berlice, umwe mu bigeme yibarutse akiri muto, arashinga intahe. Kubwiwanje mu muryango bafashe neza nibisanzwe. Kwishure bamwe baravuga, ugasanga bariko baravuga ku ruhande ibyo yaravyaye kandi yavyaye akiri muto. Muri societe hajya muhira mu kibano naho nyene usanga bagukumira bakavuga ujya ntiyoja mwibi. Jewe nka jewe hari nk'ibintu batashiramwe bavuga yaravyaye yakwiye kuguma muhira arera umwana wiwe. Nk'ibintu bankumiramwo bana nk'imanza, hariho nk'imanza abakobwa kenshi usanga aribo baje imbere cyane gusava kugira iki, ugasanga babwira ati oya jeshiramwo abakobwa bakiri bato ariko wewe uracari muto mugabo waribarutse uja ku ruhande. Maze kuja mwishira hamwe narize ibintu byinshi, narize ko kuko jewe ubwanje nka jewe narikubira na jewe naravuga ati sinkwiye basi kuja ndaja mu bandi kuko namaze kuvyara. Ariko mwishira hamwe baranyigishije kutikumira, baranyigishije kuja mu bandi, baranyigishije novuga kwigisha n'abandi ko ego kuvyara si vyiza mugabo inyigisho ukurayo après inyuma yo kuvyara niyo ikintu cyane. Kubwa Nduwayo Pascal yari yaserukiye urunani rw'amashirahamwe y'abakozi bo mu nzu ngo abigeme bakora akazi ko mu nzu nabo nyene barahura n'ibibazo iyo bibarutse na cane cane batarubaka. Bimwe muri vyo ngo ni nko kwirukanwa aho bakora, aho bavuka ndetse n'ababateje izo mbanyi bakabihakana. Muco cyatwaye umuryango canke naho nyina bari umuryango uko ahakorera bari umuryango. Muco gihe kenshi umukoresha wiwe ntashaka kuvyihanganira gukoresha umwigeme afise inda. Kenshi rero naho abimenya afise inda ifise ukwezi kumwe aca yirukanwa. Donc rero niyagiye amaze kuja mu muryango uko donc aba yavuye mu muryango ari muzima, amaze kugera mu rugo naho akagira ingorane zisumbirije cyane. Kenshi rero hari n'igihe atamenya n'uwamu adashaka gutora n'uwo muntu yamutwaje iyo nda. Donc ugaca usanga yego yaramubonye mugabo kuko murazi ko baguma bimuka. Donc kenshi yamenye ko ari we yamuteje inda aca agerageza, nimba ari umukozi mugenzi we aca agerageza ko guhunga agaca aja mu yindi quartier ku buryo wewe mu gihe agize ico kibazo wewe ateraduka canke agaca yerera mw'ibarabara. Donc akaja mwabirya bizu bitarahera kubaka mu gisagara, agahura n'abandi b'izindi ngeso zitandukanye oriye yuko yoronka ikimuremesha ahubwo akabandanya yononekara gusumba. Mwishirahamwe riharanira agateka k'abigeme bibarutse batarubaka AMC ngo barafasha abo bigeme mu kubaha inyigisho zerekeye uburenganzira bwabo, mu kubafasha kwiyakira, kubasubiza ku mashure no kwigisha imyuga mito mito abadashoboye gusubira mu ishuri n'abatiga. Bagasaba leta gushiraho amategeko akingira abo bigeme no gushiraho ikigo kibafasha. Leta yacu nk'uko ari leta mvyeyi yobanza kudufasha abo bana, igashiraho itegeko ribakingira ribivuga neza. Hariho amategeko, hariho nk'itegeko rivuga yuko umwana w'umukobwa yibarutse afite uburenganzira bwo gusubira ku ishure. Ariko iryo tegeko nubwo rihari, hariho n'abatazi yuko rihari. Rero kubera amategeko yo mu Burundi menshi ari mu Gifaransa, hariho n'abantu rero usanga abarundi benshi ntibazi Igifaransa, ntibamenya yuko n'iryo tegeko rihari. Igihugu cacu
bafate ayo mategeko bayashire mu kirundi hama bayabwire abarundi bose amenye iryo tegeko rinkingira nirihe kuko hariho n'abaca baja guta abo bana kubera n'uwamuteye iyo nda yamwihakanye atazi yuko hari itegeko rishobora kumukingira ryamuteye iyo nda ashobora kuza gushobora kwasuma akavuga akaza kwasuma responsabilité y'umuvyeyi rero turasaba yuko ayo mategeko icambere aje mu kirundi leta iyashire mu kirundi bashobore abantu bose kuyamenya no kuyatahura ikindi naco nuko leta yoshiraho ibigo byinshi cyane byakira abo bigeme kuko ni benshi twebwe nka AMC ntitubashikira bose ari abo dushikira nabo tudashikira ariko leta niyavuga ati muzogende aha naha hariho abantu bazobakira mubabwira ibibazo byanyu babafasha kuno bizodufasha cyane kuruta gushikana aho no mu mitumba hagati bazomenya ati jewe ndi umwana w'umwigeme nashoboye gutwara iyo mbanyi nubwo vyangendeye gutya ndacafise uburenganzira bwo kubaho hari itegeko ry'uko umuntu wese ategerezwa kubaho kandi aguwe neza rero bashobore kumva ivyo nkuko umuhinga yari karatanga inyigisho yabimenyesheje ibihugu vya Afrika ngo nivyo bigwiriyemwo gukumira abigeme bibarukiye muhira ndetse ngo bagakugwa no mu mashuri ibiza imbere akaba ari nka Maroc, Sudani na Tanzania